Okay, tugusabe rero utugire akapera y'irya ndirimbo My Queen. 1 2 jewe nawe turi babiri. Cameraman nawe rero arakaza ararenze. Turirimba kabiri ndibaza. Cameraman mfa ko nawe yayipfirira ya ndirimbo yigize chanson. 1 2 jewe nawe turi babiri. Aza tatu ndagufise ku mubiri. My boo, I'll never ever leave you lonely. I like you, baby. Bakunze ya Kubazi TV ndabaramukije nko mubibona kuri micro ni Kerike Keniwa band kameni Ibra Burundi n'umusore abikora neza bishoboye murabizi nawe ndibaza ko meze neza je ndashima Imana utameze neza nawe ndamubwira nti yihanga ya uramutse rero kuri Kubazi TV twazanye n'umutumire navuga ko ari upcoming ari karaje za kurundi rugezo navuga ko ari kaza neza ku ndirimbo yiyo yitwa My Queen indirimbo nziza cyane yakoze ku mitima ya benshi indirimbo isa neza ifite amasanamu meza kandi n'urikira bice bigacika muri Buja Flavor niyo tugiye twakirira ndanyuma dukurikirana mukore subscribe mukore like share mutogira comment ya turakwakira imeze neza cyane ya ndabona kumeze neza tugusabe mu idondora ariko baradukurikirana ni King Fleury Uwitonze mugabo mu muziki nitwa King Tones mini mvi mushasha mperuka gusohora indirimbo yanje ya mbere yitwa My Queen. Ego ya ben ni King Tones iryo zina ryo ryavuye hehe ku bantu bariko badukurikirana ushobora kudutahuza. King Tones ryavuye mu mazina yanje The Tones King deja niryo wanje naryo na Tones byitwa ko ari ryo wanje gusa rivuye muri Uwitonze ni diminutive ya Uwitonze. Ya okay mbe watanguye kuririmba ryari indirimbo yawe yasohotse wari waratanguye ava canke waratanguye ugira kusohora? Oya ni indirimbo yanje ya mbere nari nsohoye nta yindi ndirimbo nari mfite bwa mbere. Ari abatangurira mu studio bagatangura kwiyantrena navuga ko bakagira ese bakaraba ko babishoboye ugasanga bagiye kuzosohora nyene indirimbo hanyuma wewe warateguye ugira kukubita bagiye kusohora gute kubanza bimwe hari abatangura kuja mu studio bakanza bakiga kuririmba bakaririmba mugabo ntibumva iyo ndirimbo bayishira hanze bakaba baravyiga ariko wewe waratanguye ugira kuyishira hanze. Jewe ni natanguriye ko nyene mitanda ya wagiye muri studio rimwe nari mugira ko ya okay mbe King Tones tubona uri umuririmbyi w'u Burundi umuziki w'u Burundi mbe inspiration yavuye he? Jewe nibaza ko ari ibintu bisanzwe bindimwe kuko ni ibintu byatanguye kuva kera nkiri umwana sinovuga ngo ibintu byo gukunda kuririmba ngo nabikuye kuri umuntu canke uriya ahubwo ni ibintu byo gukunda umuziki nabikunze kuva kera kuko bambwiye ko kuva nkiri umwana narakunda cyane ibintu by'umuziki narakunda kuba mfise radio ndi umwana indirimbo nkazifata ku mutwe hakiri kare kandi n'umuntu muto bakubwiye mugabo ntiwavyisanzemo wisanze ivyo urumva nivyo nakubwira ivyo je ntibuka ivyo nivyo bambwiye kera na jewe ntibuka sino ivyo nibuka ndabizi yuko by'umuziki twamanye naragiye mu bintu byo gutamba umudanseur muri make wari umudanseur yego hama ibyo byose mungana bivangana ko gutamba no kuririmba ni ibintu biri hamwe ushobora no gutamba uri kuririmba ibintu nk'ibyo ya okay ni King Tones twabonye yasohoye indirimbo My Queen ni indirimbo isa neza ama video asa neza biriya bintu wabikoze gute kugira video yawe ize isa neza nyene navuga kurusha izindi ndirimbo za upcoming ariko baraza biga nanje nivyo nari nashatse urumva sinari nashatse yuko noza kumwe aba upcoming bose bishizemo ko baza kwategezwa kuza ku audio urumva naho ugasanga na audio ko muri studio bayabaye
je nari nashatse nze nyene nk'umuntu hamwe n'umuntu azobibona avuga yuko abona ko ntaje kwasama abona ko ntaje gufyina abona nyene ko ndi serieux nibyo nari nashatse nkore audio ahantu ha bien ku mu producer mwiza na clip ku mu director wa bien kandi bica bigenda nyene uko nari ndabishaka naho bitanyoroheye iryo video yoba yagutwaye amafaranga angana gute nimba atari banga oya ni menshi ya mbega usanzwe ufise management oya si management gusa ndabise umuntu supporting ya mu diaspora diaspora barashoboye bubahwe vraiment n'abanumva indirimbo nyinshi ba DJ Kiss ba Saido Nyanka babashimira cyane nawe yo bari muri bari oya je n'undi muntu ari hafi yambe kuririmba My Queen ijya inspiration yavuye he ufise umu Queen wari kuraririmbira canke byo bimeze gute muri no misiri mu rukundo rwari rwasatse cyane wapi ijya ndirimbo deja honyene nuko nyene sinzi ijya ndirimbo naranayihinduye ku bisanzwe ijya ndirimbo narahinduye amajambo nico gituma tuvuga yuko ari ngo nayiririmbiye umuntu ahari nayiririmbiye ijya ndirimbo melody niyo nagumije ijya gusa sino amajambo naragenda hindura kubyo nari napanze ko no ririmba bwa mbere wari wabipanze bivanye n'iki wari uri ntiyari kuri ga topic naririmbye ko uburi ko umumefu uri kuramusaba ko yo kubera My Queen ahubwo bwa mbere kuntu yari imeze hoho byari bisanzwe yavuga yuko dusanzwe turi kumwe ari My Queen ariko dusanzwe turi kumwe muga mu nyuma ndahindura ndayishira nk'uri kuramusaba ahubwo ko azokubera none kubera iki wacisha azokubera utagumije biriya sinzi je n'umusenyene cyangwa ari mwavanye cyangwa ari kurarondera byari bimeze gute kandi nkaho cumenga nace hari abantu baririmba bivanye na mood barimwe umumefu waguhevye ugaca umuririmbira agukorera akantu ukamuririmbira hariho abantu babaye uko nyene oya vraiment nta uragira iryo bakwe bwo kuririmbirwa nawe ndaririmba vraiment sizamuririmba kuko nawe n'umuhanibista bishoboye kandi nivyaba ngombwa okay ni King Tonzi uje ufise indirimbo imwe muri no mwanya tuende izindi ndirimbo zawe ryari vuba audio nyene na video kujya nyene ayo urakaze akanoti karafatika kuko abandi birabagora n'akaudio kugira gashike hanze mugabo wewe ubwira urumva umuntu arapanga Imana nayi gapangura niko bavuga nk'ivyo nivyo jewe nshaka mugabo bishira kugenda ukundi ariko jewe ico simona ko no sohora audio yonyene bro ya nuko kumenyera kuri ivyo nyene tumenye ko uzoka musohora audio na video bifatanye kandi nzima misi zizokamara nzima ya King Tonzi muri irya ndirimbo yawe wararinze ngo uri mwiza kuruta Nyampinga Merana na Angelina hagiye bige bintu washatse kuvuga biga nashatse ni ibingene nashatse ko bisaza nashatse akantu gashara kuguma mu mutwe w'umuntu indirimbo yumvirije naho yo yumviriza wafashe indirimbo wafashe Nyampinga ya Wizi ufata Melana Angelina za Berry Music byose ukubitamo ufite ibintu nari nashatse ibintu nari nashatse nyine akantu kaguma mu mutwe w'umuntu kandi iyi ndirimbo naho igiye gusohoka ubu kubisanzwe ni indirimbo natanguye ni indirimbo nagize na compose kuva mu mwaka uheze nyine izo ndirimbo zitatu zigi carton urumva nari nashatse ati umuntu ayumvirije acagira ubwo nyene bimugire cyane mugabo nyene naho nagiye kwisohora itevye nari nzi yuko abantu bazoba bazi bageye nk'izo ndirimbo ahubwo narazibibukije washatse kuzitwibutsa nashatse ngira akantu nyene kuguma mu mutwe w'umuntu kandi n'inyuma y'ivyo ngire akantu gashobora kugira
kuko iyo mvuga nk'indirimbo zitamenyekanye nkavuga nk'izindi ndirimbo zandi zitamenyekanye je nari nzomenya zitamenyekanye none ziraba ziramenye none zitamenyekanye gute kandi ubuzizi wewe urazizi oya rega kubera ubukurikirana umuziki n'indirimbo itamenyekana urayimenya nk'itamenyekanye mu binyari oya unteranye kuki uraciye kuvuga kuri kurajyana kandi turababaza kuri kose nsi kwiza kukuvuga reka c'est vérité n'est pas bonne à dire n'est pas bonne à dire rero nashatse nyene nkoresha kantu nyene cyangwa waravye abo muri generation imwe nyene mu ngana nico kirimwo waruje barenze ahubwo ndanabikunda ukuntu new generation iriki yazamuka biraryoshe cyane reka nimwebwe Burundi bwejo none bajya barishanti ba mbere bamaze imyaka 30 ingahe muri music bazosaza hama namwe muce mufati intoze masubirire ya mbega King Tonzi woba waranditse ufise izindi ndirimbo kuburyo uzoza urasohora nkuko abandi babwira canke wewe wandikira rimwe na rimwe oya ivyo nibaza yuko ata muntu yo kwicarana indirimbo imwe oya benshi mwarateguye mwaranditse je no kubwira mugabo yuko sinokubwira ngo nanditse ngo kuva kera je ni nayo ya mbere My Queen indirimbo mu buzima nari mvuze ati ndayishitse hanze nari mvuze ati no kwandika ubundi jewe oya ndiyandikira mugabo rero kandi je kuntu nandika igituma vyangora kera ofite nagiye kubimenya mu nyuma je kuntu sinandika ku rupapuro narabigerageza kera kwandika ku rupapuro naca ngira ubunebwe byamabanda kwandikira ugira unebe wo kwandika ku rupapuro uri kigabanyire sanga uri kigawe mu ishuri ntiwafata amanota ndashobora kwandika indirimbo ngo uyimara amanota uyu mwana nayafata sikuvugisha ko bira amanota afata cyangwa irasirabisi yasirabisi bingana kwa kundi ntiwandika oya si indirimbo y'iminota ine ushobora kwandika bibaza rero ko uri kwandika iminota ibiri reka ubanza kubitegura kwanza mukandika voilà urumva je nandi byarantera ubunebwe ndiko nandika ku rupapuro kaca mifata umwanya munini byaranteboneye ubunebwe canke muri telefone byaranze oya ndiko nakubwira ukuntu nayanditse kandi nubu ari byo binyorohera n'izindi kuntu ndazandika ni kuvuga ndazandikira mu mutwe hano nk'ubu uri mukombozi niwe wundi yandika mu mutwe ubaye wa kabiri maze kumva sinari bwavyumva ahubwo nawe mukombozi niwe nibiroroshe niwe yandika mu mutwe nka wewe biroroshe urazi biroroshe kuko ntibinantera ubunebwe nka kera kuko kera naragerageza kwandika nkandika ku primwe kaca bintera ubunebwe nkaca numva umenga sinobandanya ariko ubu haza akamelodi ukagashiramwo amajambo mu mutwe urumva ahantu hose uburi ari muri dushe nimba uri wenyene uri ahantu umusanga uri kurakaririmba umusanga gumushirako akana nico gituma rero nk'ubu bisigaye binyorohera ushobora gusanga nk'indirimbo ndanayandika mu mwanya muto cyane ya wowe wandika mu mutwe rero ngira na telefone ntukunda kwandika ukoresha audio canke ura telefone message nta muntu wandikira zika kuzosohora nakaye kabirya iyo birimo kugere tuyirindirana igishika ngaha muri Buja Flava ni histoire itandukanye n'iyindi ya King Tonzi indirimbo yawe iri mu Congereza cinshi kandi kimeze neza usanzwe uzi Congereza rero cyane ya ntuzaguma muri vya bindi uzoza urashije okay kandi twarabonye irimo umukobwa mwiza mbe uriya mukobwa ntiyakugoye kuronka muri iriya ndirimbo ivyo bisanzwe bizwi mu Burundi yuko ikintu cyo wamuguze amafaranga menshi nari ntimwizimbisha basi muragoye kuronka abakobwa baragoye kuronka je sinzi gituma abakobwa baragoye kuronka yarangoye kuronka umukobwa yarangoye kuronka kandi baratsinze kandi yaba banituzimba basi twabaronka erega urabura n'uya hayo mahera shamuga kumenga barahara kuri video umenga baruzuye bazima nibo bagoye erega sino umukobwa wari wese womushira muri tip barahari muganye no urabiki ugira umushire murabiki urabagasura urabiki
agasura kwakitinga bien ibintu nk'ibyo umva turi bisabuni ngaha mu gihugu oya sivyo nshatse hari ibisabuni by'abakobwa bidashobora kuja muri video ariko aradukunze mwavyitaba kuri video basa neza bazokwegere basigira uzocagure none bizogenda ngira sinzi abeza ntabahari muri make bariho none ubona nta muronsi muga yarakugoye yarangoye nizeragura nizeraguye kubona mbe King Tonzi indirimbo yawe twabonye iri mu icongereza cinshi kandi ciza usanzwe uzi icongereza uri umwanglofone oya nta birenze tu n'ibisanzwe nyene kandi ashaka uzoza unyigisha urambaniye canke wanse kuzonyigisha oya nibayabaye usanga niko ndakuroga usanga riri niko ndakuroga oh mana nanje kirandoka ahubwo nagira wewe womfasha ukanduza cyane ushaka ko ndakimenya kandi nanje nakubwiye ko atavyinshi utikiye nyene waririmbye muri iryo ndirimbo ntacyo natwe turakwiye kandi indirimbo yawe yarakunze cyane felicitation bro urakoze cyane igeze mu mavyuzi atari make vraiment uri mu upcoming urarusha abantu benshi babibanzemo igihe ubibona gute wowe urashimira kwanza abafana bawe ndabashimira cyane vraiment ndashima okay King Tonzi turi kumwe ngaha hari abantu badashobora kuba barabonye iriya ndirimbo yawe je narayibonye kuko narayikunze kandi narayitayeho gose hari abantu batashoboye kuyibona kandi twicaranye ntibabazi ngo ntibari sure kuririmba hari abantu rero turakeneye akapera y'iriya ndirimbo My Queen indirimbo yakoze ku mitima ya benshi barabibonye indirimbo iryoshe itesa irimo n'umukuru video mwiza nkuko wabivuze waramurondeye urasubira ibirenge birashura muri uraruha okay tugusabe rero utugire akapera y'irya ndirimbo My Queen 1 2 jewe nawe turi babiri turagufashanya kuririmba biratesa cameraman nawe rero arakaza ararenze turirimba kabiri ndibaza cameraman mfa ko nawe yayipfirira ya ndirimbo yigize chanson d'insomme ndumi wahu uratangaza ndabasaba mutangure umenga ntivyagenze neza tangura rero 1 2 jewe nawe turi babiri aza tatu ndagufise ku mubiri Mabu, I'll never ever leave you lonely. I like you, baby, trust me, I'm for it. Uri umwamikazi nuri nyaminga, uri mwiza kuruta Melana na Angelina. Ese cyo mukamera nyina w'abana, nofukama nkashima nshimira Imana. Yeah. My girl, I wanna be your beginning, your ending. Yeah. I promise you that I'm gonna be your last man standing. Merci beaucoup, byari biryoshe vraiment. Turagushimiye rero King Tonzi kuba waje. Mbe nyene ntaragusezera. Abo gukenera abo gusanga he? Barashobora ku Dezi ndirimbo barashobora kuyisanga kuri YouTube, kuri noze channel yanje yitwa King Tonzi nyene. Indirimbo yitwa My Queen, tugende bayirabe bagire like, bagume bagira like, deja gushika ubonye nta dislike nemwe iriko, nta dislike nemwe iriko kandi merci sana. Bagende bagire share, bakomante bambwira ivyo no kongereza n'ivyo no hindura. Hama barashobora no kunsanga kuri Instagram kuri ni King Tonzi nyene na Facebook ni King Tonzi. Okay, so nsukorera hehe tugusanga hehe aha mu muji nyaza ko ari aha mu gisagara ca Bujumbura. Twebwe ibiro byacu ni imbuga ngurukana bumenyi. Mubisibira byiwe ku mbuga niyo muzasanga yicaye. Okay, reka tugushimire cyane rero King Tonzi. Merci beaucoup. Murakoze namwe kunyimvira. Yego. Yeah, okay, babwire abakunzi ba Ecobass TV gira akajambo babwire. Abakunzi ba Ecobass TV mubandanye mudushigikira mudufate mu mugongo, intango iragoye, bukeneye abantu bagufata mu mugongo n'abandi babishoboye byose bashaka ko mbandanye nkora ibintu byiza, bumvise ahantu bonsanga, ahantu bonkura kugira tuvugane.
hama bagire subscribe kuma genda kwa reka ndashimire namwe mwese mwadukurikiranye kuri Ecobass TV. Murabona ko atako tudakora TV kugira amenyekane gato karakura, twe turakundana. Genda mukore subscribe, niba mutariko murumvise ko ata dislike iriko banda yamukora mushira kama like, mutagira kuri Ecobass TV. Ndabakunda cyane. Kuri micro yari Kerike nibawe, behind camera yari Ibra Burundi, n'umusore bikora neza, afite amasanamu neza cyane. Nari kumwe n'ameze neza gose ni King Tones. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.